yitwa ndetse n'igihugu cy'Ubwongereza Mohamed Salah. Brother ukinamura kavuga ati ego nibyo urakina atari kwibuke ko equipe ya Liverpool iri hejuru y'iwabo. Brother nibyo kuba hejuru kuba equipe ya Liverpool hejuru ya Mohamed Salah simpariri ariko Liverpool kugira igaruke kwitwa Liverpool kugira abakunzi ba Anfield Road Park bagaruka kuririmba izina y'indirimbo Never Walk Alone kugira bagaruka kuronka ivyishimo uruhara runini rwo witwa Mohamed Salah pe. Brother Mohamed Salah yakuwe ku rutonde rw'abakinyi baza gukina Champions League na equipe ya Inter Milan. Mohamed Salah yakuwe ku rutonde rw'abakinyi baza gukina muri weekend muri Premier League ariko Mohamed Salah warasaba ati brother tuko Mohamed Salah ari ready gusezera equipe ya Liverpool. Yabyo ko aza kuza family barasezera ku munsi wari muri equipe ya Liverpool. Yavuze ati mu majambo menshi yavuze hirya y'ejo nyuma yo kongera na Leeds United batanashimye na interview nabo yahaye interview muri interview bayifatishije amatelefone erega witwa Arne Slot no yabivuze ati kuri situation Mohamed Salah arimwo ati kuri situation Mohamed Salah abayemwo ati ndabitahura yuko ari situation idashobora kuba imeze neza atariko hari ako kantu kadashobora kunyemeza cyane nashobora gutahura nk'umumenyereza wa equipe ya Liverpool ati ko kuja kwitangaza amakuru ukagira atukagira byinshi ushikiriza kwitangaza amakuru ati mu gihe club itaguhaye uruhusha. Mohamed Salah akabandanya kandi akavuga ndetse n'uwitwa Jurgen Klopp ati jewe maze match zigera kuri 3 uwitwa Mohamed Salah ati maze match zigera kuri 3 ndi ku ntebe y'abasubira abandi ati rero sinaho uri gituma equipe yiwanje gutsindwa kwabo biriko biraja ku gatwe ko wanje mu gihe ntari mu kibuga ati iyo equipe ikwiye kwibuka yuko jewe Mohamed Salah nabaye wa mukinyi kandi nkiri wa mukinyi yatsinze ibitsindo byinshi abo twahuye ndetse nabo turi kumwe n'ubu ntibarusha ibyo bitsindo natsinze muri equipe yitwa Liverpool uwo ni witwa Mohamed Salah. Brother Mohamed Salah aragaruka kandi akavuga ati jewe Mo Salah ati ndi ready gusezera muri equipe ya Liverpool ku munsi wa gatandatu na famiye yiwanje. Hari n'amakuru ari kumuherekeza mu Barabu muri Arabie Saoudite. Brother equipe ya Liverpool ibibazo bariko barabona ibibazo bariko baracamo ntabwo ari ibibazo byitwa Mohamed Salah. Nico kirugomba duhagarare ko gato no kuvuga no majambo inyuma y'umukino wa Leeds United ngabakinyi bamwe baramuhamagaye kuko ubundi baramuzi muri vestiaire n'umukinyi yavuze ni bombi araturitse bombi ngo Mohamed Salah ngo mu bakinyi badakunze kuvuga ngo reke yinza avuga ngabakinyi ngo ibintu abavuze ngo kenshi ngo babifata nk'ibintu nyene ngo atanayumviriye ko ngabakinyi bagiye kurira amamodokari yabo muri parking bavuye muri vestiaire Mo Salah babona ngahagaranya n'abamenyesha makuru abakinyi bamwe baravuga ngo reka bavuga ati genda mu mukwega ariko witwa Virgil van Dijk aravuga ngo let him do mureke abikore niko abakinyi bose bazi ko bavuga ngo niko Kizigenza bize reka tumureka uzi ko n'ubukizigenza ari nyuma ya Mohamed Salah cyane ati kumukinyi nka Mohamed Salah ati nakabaye ko baye kwisanza muri situation arimwe muri equipe ya Liverpool ngo ati mwamfashe nkura muri bisi munjugunya munsi yayo mwanyimye agaciro na rimwe nka Mohamed Salah ubundi ati umumenyereza yagakwiye kumenya je Mohamed Salah uruhara natanze muri Liverpool ndahivye bikombe ngira sacrifice nitanga ati musa nk'abampemukiye you have been disappointed me ati musa n'abampemukiye kuba nakoze ibyiza muri Liverpool mukaba mufashe nkuko hari n'amakuru avuga ko mu masezerano basinyiraniye aza kongera amasezerano yabaganije arababwira ngo nivyo mu mpande y'amasezerano ariko je Mohamed Salah mwibuke ko imbaraga nari mfise za 2019 atari zo ngifise
anaganira n'umutoza Arne Slot aramubwira ngo ikijanye na n'uburyo buri defensive kugaruka gufasha ibyo ntabyo nzokora pe nkuko ubishaka. Mohamed Salah ari ku muryango usohoka, hari amakuru ariko Jamie Carragher inyuma y'aho Mohamed Salah avuga ati je mwanjugunye inyuma ati munsi ya bisi. Jamie Carragher yavuze ati quand nous parlons de jeter des gens sur le bus ati mbwe tuvuga yuko abantu batawe munsi y'imodoka ati Salah a renvoyé Liverpool directement sur le bus pendant 8 ans. Ati Salah yataye munsi y'imodoka canke ya bus imyaka 8 yose. Ati pouvez-vous imaginer jouer derrière lui pendant 8 ans? Ati mushobora kuvyiyumvisha gukina inyuma yiwe imyaka 8 yose. Brother, ndakubwiye ko abantu bavuga ibintu ugasanga babivuze batashizemo logique canke batiyumviriye. Jamie Carragher ntanyumva ariko ambabari. Naje mitandukanye urumva Jamie Carragher brother gukina na equipe yitwa Liverpool. Buri equipe ifise umustar brother. Niko bimeze. Barca yaragize Lionel Messi, Real yaragize CR7, Liverpool yari ifise Salah bavyumve. Ntabwo bakira munsi ya Salah, ntabwo bakinira inyuma ya Salah, ahubwo Salah yabereka inzira yo gucamwo. Salah yabereka voie nyayo yo kushika ku bikombe. Salah yabereka responsabilité nyayo bakwiye gufata mu kibuga. Brother kuko Salah yari meilleur buteur akongera akaba meilleur passeur muri equipe ya Liverpool. Ariko uravuga ko mwiruka inyuma yiwe gute? Uravuga ko mwiruka inyuma yiwe gute? Iko arizo uko kutumvikana ko habaye be nawe na Sadio Mane bagikinana. Harabaye uko kutumvikana ndetse n'abandi nitwa ba Jurgen Klopp muri saison ya nyuma kuri Jurgen Klopp. Ariko Mohamed Salah yabaye inyenyeri imurikira ibuka n'igihe bakora amahitamo ati entre ya Sadio Mane na Salah bahisemwe kuri Sadio Mane. Bivuze ko babona neza cyane yuko Mohamed Salah ari buye gishimikiro muri equipe yitwa nde muri equipe yitwa Liverpool. Jamie Carragher abandanya ati mais nous l'acceptons parce que c'est une superstar et qu'il a marqué 250 buts et qu'il m'a donné comme supporter de Liverpool l'une des plus belles soirées de ma vie. Ariko urashobora kuvuga ibintu nk'ibi wavuze hejuru hamugaje zo kurangiza gutyo ugatira conclusion nko Bradimiro uvuze ko umukinyi ati udashobora gutahura ukuntu bamurutse inyuma cyangwa bamugiye inyuma imyaka 8 ati kuko umuntu we yatesheje abandi bakinyi bose ngo munsi y'imodoka. Ariko mu nyuma baje kuvuga ati tugomba kuvyakira ati kuko niwe yari umusuperstar muri equipe ya Liverpool. Ati yatsinze birenga amajana 250. Ati kandi yahaye buri mufana na jewe ndimo nka Jamie Carragher ati gusubira kwishima ati ndetse no kugira ivyishimo bidasanzwe mu majoro amwe namwe nibaza kwagaruka ko no mu majoro batwayemo UEFA Champions League. Brother ibuka watsindwa na Real Madrid byose niba bitako kubura kwa Mohamed Salah of course. Ariko ratakumbira ko umukinyi nk'uwo yagushize munsi ya bisi gute kibazo erega ndabira ngo yasaje n'ubu baracavuye ko yarangiye 18 Ligue des Champions bahushije twagwa na Real Madrid byari kwego witwa ikosa Ramos yakoze amayo meza ubu bose ni bawita ariko umviriza ibintu ariko aravuga bavuga ngo itiza ko dufise Monster 2018 muri rya finale twari kugitwara aho ariko nawe bavuga ngo yabatwara dufise Jamie Carragher ngo yabatwara dufise Sadio Mane ngo yabatwara dufise abandi bakinyi. So uburyo ari kumufata umutoza wiwe Arne Slot bisa nkuko yamwine vyamukora no muri group yajanye mu Butaliyano yamicaritse imikino 3 ya England Premier League niyo mikino 3 ngo nta manota 3 yanayikuyemo. Benshi bakomeje kwibaza ngo ni umutoza atazi kubana n'abastari. Ese twemere ko Slot yasagira ku mukino musunja uburemere wanse kugira kuri Mohamed Salah ariko zogera kuri Van Dijk uzogera kuri Alexander Isaac nabonye ejo bundi yari yanamwicaritse sinzi ko nawe bitangoye ko nibyo bindi akubwira ati ushobora kuri kurakora akazi kiwawe ubona apologize ariko ukagakura mu buryo nawe haba hari ibintu bikuvuruka haba hari ibintu ushobora kuvuga ati ibi samo de passe birandenze vraiment ndabuze uko ndabipasa kuko ugerageje kuraba ni Arne Slot yabuze amafatiro yabuze ahantu akura solution y'ibibazo arimo niko gutangura kugira amakimbiranire yumvira kuja kwitangaza amakuru kavuga ati uwitwa Ibrahim Konate n'umukinyi mwiza ariko ibitsindo byose turiko turatsino byose biriko biva ku gatwe kiwe urimvira ko umukinyi azosubira kuja mu kibuga ameze gute twa Ibrahim mu bizi ko umutima wa defense atawukina wenyene
mugihe ubizi ko defense atayirimwo wenyine mugihe ubizi ko iyo mipira itaba itakariye kuri we ahubwo waba wiza kuvertira aja kugira canke mu mukwa kwataka ugasanga mu atakara muceze ese ko gucengwa ni bibi ikada brother uwitwa Arne Slot novuga ko niwe yoba yakomanze mu mutwe witwa Mohamed Salah shaba ni wa mukino wo ku myaka 33 hafi 34 afise si wa mukinyi wo kumva ijambo muri we canke wo kugira kangonongono muri we hama ngo akigumizemo kuko arabizi uko irato akombe vyose bibaho yarabitwaye muri equipe yitwa Liverpool yabahaye Premier League yabahaye UEFA Champions League yatwaye za FA Cup yabaye meilleur buteur hafi sezo 2-3 zikurikiranye aba meilleur buteur wa Liverpool kongera akabana meilleur buteur wa Premier League yabaye meilleur joueur wa Premier League yabahaye buri kimwe equipe nka Liverpool ubigisigaye nka Liverpool hari hagezaho uza kumugwa inyuma hari hagezaho uza kumusutena hari hagezaho uza kuba wa muntu uvuga uti ndashigikiye cyane uwitwa Liverpool nako uwitwa Mohamed Salah ukamwereka ahubwo ati nimba ushaka ko bigenda gute bimere gute uwitwa Mohamed Salah brother wani rino yaje kuba bivuga ati c'est triste de voir bimeze nkuko ati kuko uwitwa Mohamed Salah atashobora kuba agira aze kuba asiga ati il détruit absolument son héritage à Liverpool ati ce serait triste pour lui de tout jeter c'est mal passé witwa Wayne Rooney ati ariko aronona ati ubutunzi yarafise muri equipe ya Liverpool ati birababaje canke bizoba bibabaje niyaza kuba abireka byose akabitangaho kigira ati vyagenze na uwo ni witwa Wayne Rooney uwitwa Alisson Becker yavuze ati Mohamed Salah n'umwe mu bagabo bakomeye ati numwe mu bagabo bakuze ati azi vyari karakora ati mu muho umwanya uwo witwa Alisson Becker uwitwa uyu ninde ni ajya ninde nyibutsa uyu kapiteni wa Virgil van Dijk ati yabaje kari no bamushigikiye cyane ati Jagen nako uwitwa Mohamed Salah ati numukinye muzima numukinye mwiza ati turindiriye kuraba canke turindiriye kumenya uko biza kuba bigenda mu gihe ivyiwe biza kuba bifashe inzira canke biza kuba bifashe indi ngingo imeze neza ndavuga kuwitwa Mohamed Salah atariko ati twizere ko kugira dushike kuri vyiza cyane twifuza ati tuzoba turi kumwe no witwa Mohamed Salah ono witwa Virgil van Dijk aka VVD ndavuga kapiteni wa equipe ya Liverpool brother Jamie Carragher mwenyewe mutananigwa ati hari ibindi bintu bishobora kuba canke bishobora kwipasa atari kukibuka yuko ugomba kumenya yuko uri umuntu muto ati c'est aussi le meilleur joueur que le pays n'ait jamais eu. L'Égypte dans l'Afcon canke muri Kane est la nation la plus prospère. Mais Salah n'a pas gagné Afcon. Yagerageje kuzana uburyo bwose ashobora kumucafuza ashobora gucafuza yitwa Mohamed Salah ubundi yabihereye kwa Liverpool avuga ati kwa Liverpool Mohamed Salah ati numukinyi ahari ariko atari wa mukinyi w'amateka muri equipe ya Liverpool ariko gacuza kuraba eske nibangaye bamurusha ibitsindo muri equipe ya Liverpool eske nibangaye batwaye ibikombe nk'ibyo yatwaye muri equipe ya Liverpool Gerrard yakinye imyaka ingahe kwa Liverpool yatwaye Ligue des Champions ingahe Gerrard imwe itageretse kumbi ya bibiri hari EPL yarayifise EPL ntagira namba ono witwa Steve Gerrard Jamie Carragher mwenye wagumatera umudomo Ligue des Champions imwe rukumbi 0 trophée ya Premier League abo bandi bakinyira ko bavuga ba Michael Owen uretse ko batwaye Ballon d'Or bari mu kwa Liverpool abo bandi bakinyira ko bavuga ba Fernando Torres abo bandi bakinyira ko bavuga ba Dirk Kuyt abo bandi bakinyira ko bavuga baciye muri equipe nka Liverpool babaye ba emblématique ariko nta bintu byinshi batwaye ibirenge byo Mohamed Salah yaye equipe ya Liverpool
uri hapere yo kuja kuvuga umuntu nabi nkuko yaguhaye buri kimwe muri equipe ya Liverpool wanavuze ati afise ibitsindo birenga desa senkani yanampaye no munezero mu majoro amwe namwe yatumye nimba ko nosubira kugaruka nka Liverpool equipe ya nako equipe nationale ya Egypte equipe nationale ya Egypte yaheruka gushika finale ya AFCON 2012 2012 Mohamed Salah kuva tango gukina equipe nationale ya Egypte equipe ya Egypte maze gukina finale zigera mu zibiri nyuma atari zitatu hariyo batsinzwe na Senegal yindi namenye ngo itakaza hariyo batsinze kuri Cameroon batsinzwe n'utwo Vincent Aboubakar hariyo n'iyindi Mohamed Salah basezera umenga muri demi finale sinibuka neza cyane ubu bose ivyo byose barabikesha witwa Mohamed Salah kuko amaze kuba namwe mu bakinyi aba impliqué cyane mu bitsindo equipe ya Egypte itsinda eske kuba umukinyi w'igihangange no gutahukana igikombe muri equipe ya nationale kweshe binahuye wowe nka Jamie Carragher kuri kuratera umunwa ofisi ibikombe bingahe mu Bwongereza canke yakoze iki wakoze iki mu Bwongereza question mark brother ikibazo nza kubangira equipe yitwa Liverpool ubwo harageze kwitandukana na Mohamed Salah brother nakabazo naje kuba niyumvisha cyane naje kuba niyumvisha ku munsi w'ejo ndavuga ati ubwo ubusatirizi bwa equipe yitwa Liverpool buraza kuba mu maintain fresh witagira wita Mohamed Salah cyangwa Mohamed Salah n'abaviramwo agakomeza atsindwa Arne Slot biraza kuba bimeze gute mu Soma musina Center de Mira ishobora no kubatsinda banashima mu match ndanayiraba mbere ndanahindo ibintu byo kuraba Barcelona ndanavyikuye no mu mutwe ubundi ndabareba Inter de na Liverpool so niko bimeze kwitwa Mohamed Salah twimuke na gahunda y'umunsi ariko bavyuka kwa Liverpool na ruhombo rudasanzwe kutagira Mohamed Salah ni ruhombo rudasanzwe gutakaza Mohamed Salah ni n'uruhombo baza kuba bagira muri course bari Arne Slot ikoza nivyo ushobora gufata ingingo nk'umumenyereza ati nivyo yakoze amakosa canke yagiye kwitangaza makuru kuvuga tutabivuganye ati byo navyo birahanwa muri equipe brother ariko gutakaza Mohamed Salah Lele Makle ashaka kugufasha gushika ku byo wifuza muri equipe yawe ya Liverpool biraza kuba bigoye cyane kandi cyane kumutakaza muri equipe yawe ya Liverpool